Amen. Warugwaye iki mama? Amashyi menshi ku mwami Yesu. Anza mwumvise agiye kuvuga. Yagwaye ikibazo munsi y'ibere. None ubu nyakize. Amen. Igihe kingana gute mama? Izi myaka 10. Imyaka 10 afise ikibazo mu ibere giwe. Mani mumva ko hari ibintu Imana yakoze. Amen. Warufise ikibazo mu gikiriza cawe. Hano munsi y'ibere. Cyari ikibazo nyabaki. Bari barambwiye ngo nyagwaye kanseri munsi y'ibere. None Listen. ubu imisonga yakize. Machala. Wait. Bakubwiye ngo ufise kanseri mu ibere. Mami ngo hano imbere, ingo imbere. Hari ikintu Imana iri kirakora. Hallelujah. Listen. Ninde muntu yitwa Nyamuneza. Abereka ingene Imana ikora. Hallelujah. Uyu muntu bunyene agomba yumve. Hallelujah. Ni bande abantu babizi neza yuko uyu muntu afise ikibazo cyo kutumva. Murabizi mwese. Papa. Mama, hagararaho. Ngomba ntanga karorero kuri yari hano kugira ngo mwese ninaheza kumusengera namwe muce mubona ko nivyo wanyu byose biza gukira. Harundi yari yamanitse afise gutwi kutumva. Yari uyu gusa. Mama, Imana igomba igukize ubunyene. Amen. Ugutwi kwawe kutumva, Imana igomba itume kumve. Kuko niwe yakuremye. Ikurema kugira ngo kumve. Ukunimba kumva, nuko gutegezwa kumva mu izina rya Yesu. Duze ibiganza vyawe. Mumurambike kw'ibiganza. Amashi menshi cyane. Hallelujah. Amen. Mama, ugara ugutwi kwahora kumva. Ugutwi kumva kugare. Hindukira. Kugare cyane. Mushire microphone. Mama, icyo mvuga urazuranyishura. Ufise abana bangahe? Ufise abana bangahe? Abana bana. Wugaye ugutwi kwahora kumva. Yego. Uko gutwi uri kurumvisha n'ugutwi kutumva. Kwahora kutumva. Uri kurumva. Yego ndikumva. Hallelujah. Jesus. Ugutwi kutahora kumva ukuri ko kurumva. Mama, ntiwahora wumva. Wari umaze imyaka ingahe utumva? Aza ku mwaka. Umwaka wose ugutwi kutumva. Imana iramukijije. Hallelujah. Thank you, Lord. Sinshaka tugendeshwe n'ibishobisho. Sinahamagariwe gufasha ibigumba by'abantu. Sinahamagawe nk'umukozi w'Imana fakinga ibitangaza. No, si fakinga. Ndashaka byavure nimba byabaye bibe byabaye. Bitabaye ntibyabaye. Mama,
biremeza neza ko wakize. yari akize. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Ntanze akarorero kugira mwese mwizere ko ninabasengera muca muva ngaha mwese byabaye. Amen. Umuntu wese afise ikibazo akore ahantu agwaye. Now igitangaza kigomba kibe ngaha nyene. Amen. Ico kibazo kimaranye imyaka 10, imyaka 5, abaganga barakubwiye ngo ntikizokira, aha nyene kigomba gikira. Amen. Amen. Mwese mwikora ahantu mugwaye. Hallelujah. Katalo kopalina Kapa. seve. Zakarana mazobaya. Ndasenga mu izina rya Yesu Amen. ndakankamiye kino kibazo. Amen. Izuru ritamota, Amen. amaso atabona, Amen. ikibazo icyo ari cyo cyose ndagihamagaye mu izina. Ndavuze ngo sohoka muri uno mubiri mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana bwinjire aho hantu hafise ikibazo Amen. now and forever. Amen. Amashyi menshi kuri Yesu. Hallelujah. Listen, Hey. aha nyene nimwiyumvirize. Kora ibyo utahora ukora. Mama, uyu mwana wamukoze ku jisho. Ijisho ntiribona. Rirabona, ntiribona neza. Arabona. yari arwaye gusa ariko amaso ye arabona. Umuntu afise igitanga, nimwiyumvirize, nimureke kundaba, mwiyumvirize. Umuntu yahora afise amazuru atamota. Wumvise ibyo ingwara warugwaye ita ubu yanyitse ucuduza ikiganza cawe. Ndizera ko hari icyo Imana yakoze. Nuko mwese ntobazana ngaha imbere. Mama, bimeze gute? Byari bimeze gute, ubu bimeze gute? Ko ndakira. Amen. Warugwaye iki mama? Amashyi menshi ku mwami Yesu. Anza mwumvize agiye kuvuga. Yarwaye ikibazo munsi y'ibere. Ehe. None ubu nyakize. Warukimaranye igihe kingana gute mama? Izi imyaka 10. Imyaka 10 afise ikibazo mu ibere giwe. Mwe mumva ko hari ibintu Imana yakoze. Amen. Warufise ikibazo mu gikiriza cawe. Hano munsi y'ibere. Cyari ikibazo nyabaki. Bari barambwiye ngo nyagwaye kanseri munsi y'ibere. None Listen. ko imisonga yakize. Machala. Wait. Bakubwiye ngo ufise kansere mu ibere. Mama ingo hano imbere, ingo imbere. Hari ikintu Imana iri kirakora. Hallelujah. Listen, listen. Ninde muntu yitwa Nyaneza, Nyamuneza. Neza, neza. Come on, Ingo. sir. Can I prophesy? Yes. Yes. Come on. Ndashaka kuvugishwa. Yes, sir. Ninde muntu yitwa Patrick, Patrick. 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 Witwa Patrick. Come. Come. Hari amazina Imana ikirambwira. Come. Nyaruka. Uri umujene wewe reka kugenda uko. Shh. Mbabazi. Ibintu nk'ibyo, ibintu by'imbabazi. Ntiyaje asengera ngaha. Uyu muntu mu musengeri yari. Your father, Mbabazi.
zawe zose arabishoboye. Ngwino 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 akugura ni zawe zose arabishoboye. Ngwino 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 akugura ni zawe zose arabishoboye. Ntutinye ntutinye Yesu yiteguye kukwakira. Mutima wanduye arawushaka. Ngwino 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 akugura ni zawe zose arabishoboye. munyumvirize, hari igihe umukozi w'Imana ashobora kumva ibintu abantu benshi badashobora kumva, ariko bidasigura ko ataca Imana ibiri kiravuga. Munyumvirize neza, hariho ikintu Imana igomba ikore ku bugingo bw'umuntu wese ari muri kino kibanza. Hariho imbabazi z'Imana Amen. Imana iri kirasuka mu bantu bayo. Hallelujah. Hallelujah. Munyumvirize neza, Come on. Come on, sir. munyumvirize, ndacari muto cyane, ntaco ndico, ntaco ndabasumbije kinini, ndi mutoyi wanyu, mwese murankuriye, ndi umukozi w'imburakimazi. Ariko munyumvirize, nimba Imana yampaye ubuntu bwo kuvuga namwe mwumvirize, ni igiko wa kabiri arihe umuhungu arihe ari muhira. ndiko numva amazina menshi. Mama gira uko mwakoze mwe mwabitahuye. Hanyuma umwana wawe wa kabiri ntuze umutunge nk'uko abandi bana batungwa. Hariho umuhamagaro w'Imana uri muri uyo mwana. Ndasubiyemo, hari umuhamagaro w'Imana uri kuri uyo mwana. Imana iguhezagire. Patrick, ni sawa? Umeze neza? Mama wari ngaha? Oya. Ndakubwira icya mbere, hindura kompanyi ugendana nayo, hindura abantu mugendana. Mumbabarire, sinzi kureka ikibazo nakibonye. My brother, hindura abagenzi. Wanyumvise mon frère? Hindura abagenzi. Icya kabiri, taha kare. Utahe kare kuva uno munsi gushika mu mpera z'uno mwaka. Izo ni wabikora uzobuzigama. Nutabikora hari icago kibunze mu nzira yawe. Nkoze amakosa? Nabo basengana, hari amazina ndiko ndabona y'aba bahungu, ndabavuge. Sawa, navyo nokora. Brother, ugenda ubwira abagenzi bawe mutahe kare guhera uno munsi gushika umwaka wese. Ivyo ni mwabikora muzoba muzigama. Bitari uko, ndababwira ikintu kimwe. Imana yabwiye Kayini ati wicunge icyago kibunze ku rugi. Natangaye papa igihe wari kuravuga ukabona umusore afise ingufu zikomeye ariko atambuka.
sawa. Imana irabwira Kayini ati cyaha kibunze ku rugi, nyabuneka. Imana ifise ubushobozi bwo kukubuza gukora ikintu, ariko wagambiriye kugikora irakureka. My brother, ugenda ubwira abagenzi bawe ivyo ndakubwiye, n'umutima w'urukundo. Imana ibakunda. Amashi menshi ku Mana. Ndarangije, ngomba nsubize umwanya. Munyumvirize neza, rino joro rirashobora kuba ari ryo joro ryanje rya nyuma kuba ndi hano, nk'uko rishobora kuba atari ryo rya nyuma. Byose n'ubugombe bw'Imana. Ariko umukozi w'Imana yababwiye yuko ari seminere y'abajene, nivyo. Ariko umuntu wese, sinzi ko notanga iyo access, umuntu azi ko afise umuhamagaro w'Imana muri we, kazi twigishanye ingene imihamagaro ikura bagakoreshwa n'Imana. Imana ibahezagire. Amashi meshane. Nimba natwaye umwanya papa mumbabarire. Ikindi naco, ndacyari muto, ndacyari umuntu afise amakosa menshi akwiye gutorwa. Ingene navuze, ingene natambutse, ingene nasomye Bibiliya. Murafise uburenganzira bwose nk'abavyeyi kumfata mukampana mukankosora. Ndaciye bugufi, ndabubaha kandi ndabakunda. Imana ibampezagirire cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Dukomere Imana amashi menshi mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Umukozi w'Imana arakoze. Hanyuma hari itangazo nibagiwe. Rero dufite seminari. Seminari no kuvuga ntabwo ari nko kubigisha mu ikanisa. No kuvuga hari ico bita ni nka expose. Umuntu aravuga bivanye na teme twashizeho yitwa ingene umuntu ashobora gukura. So gukura k'umubiri no gukura byenda mu muhamagaro wawe, mu mpano yawe, mu Imana yaguhaye. Ariko mwibuke ko nta kintu kiza gikura kitavutse. Ibyo byose rero ni ibintu tuziga bisanzwe, tuganire. Kuzuzwa n'ibizaba birimo cyane, hazoba harimo kuganira, hanyuma abantu bakabaza n'ibibazo tukabasubiza. Hazoba ari kuri Gerizo des Âmes 3 kugeza 5. Nuko ibisi ibintu bireba abajene, ni ibintu bireba umuntu wese ufite inyota. Nababwiye ko Imana ishobora gutanga, ariko ushobora kwakira. Imana ishobora gutanga kuri wewe bivanye n'umutima wawe ngene ushoboye kwakira. Umuntu ubwibone rero ntashobora kwakira icyo Imana itanga. Umwibone wese yumva ngaho yabimenye, yumva ngaho bifite. Nico gituma umwibone wese nta kimwe afite. Iyo wamenye uzusanga aho ndacu ufite, nico gituma uzukenera gusubira kumenya kandi. So rero 3 kuva 3 kugeza 5 nibyo tuzigisha. Umwanya utari munini, ariko Imana izikora ibikomeye mu bantu, ikabaha ubumenyi bwayo n'ubwenge bwayo. Haleluya. Rero ndashimira umukozi w'Imana John n'abakozi b'Imana, ishengero EPG, ishengero ryatureze nemera cyane kandi